nakupenda sasa urakunzwe mwana nisikie basi mva Fabio iyo umuntu yanse je ndamaze gukunda n'umuntu agukunda abantu benshi hari amazi kunyanga n'abamazi kwemera no ariko iyo umuntu yanse mva ko ndakubwira nanze ndagutuma ko wewe kugira mvuge bijya waragize amakosa cyane samakosa kuri je samakosa batwara ko baje inshuro nyinshi nayemeye nashatse kuko no mubona Sauda masomo yandi ndamubwire yuko ndamukunda Sauda tufanye Dagi nje njya mukuru Dagi nisikie basi mva Fabio iyo umuntu yanse je ndamaze gukunda n'umuntu agukunda abantu benshi hari amazi kunyanga n'abamazi kwemera no ariko iyo umuntu yanse mva ko ndakubwira nanze ndagutuma ko wewe kugira mvuge bijya waragize amakosa cyane samakosa kuri je samakosa batwara ko baje inshuro nyinshi nayemeye nashatse kuko no mubona Sauda masomo yandi ndamubwire yuko ndamukunda Sauda tufanye Dagi nje njya mukuru Dagi Noraske je nabaze kurambirwa nganguma ngamu arakuya subiri weye abakogaru ikibazo cyaye ibintu byose mu mwihuta none umwanya wose nguma nicaye ngaha rega mfise ibindi bikorwa ngoma njemo menye nuko niho ari mu gatondo sindashika kuri biro ngo ntangure kwenda gukora minje ni kwita umva ingene bavuze amayinite yayamatse ariko ngira ari mu gushira nawe mu boss ngawe kacungicara tamayinite office ninde yakubwiye ngo boss je nabaze kurambirwa subira nakuya ikibazo none wewe mwakundanye Noraske nusure kuvuga ijo jambo twakundanye he je none umusazi wo kugenda kwiyakana umuntu uzi ko mwabyara cyangwa umuntu mwigeze gukunda basi mwarabigeze anakuya subira yega no kuri WhatsApp ntari kandi ameta ni tumi basi mayinite je namaze kumva umenga ndiko ndaraba bigiye bintu Noraske tuze hari abantu tuze duhana icubahiro uje imbere ya kamera kubesha uzi ibintu dukora biko birabwara abantu bangaye dukurikiranwa n'abantu benshi wowe nyimba waragize aba ex benshi jewe ntuntekishavu je ntitwari kumwe muri aba ex kuva vuga benshi wari urimo muri aba ex mana Israel je ntitwari gukundanira he none wewe ko waba mu rugombo je nkaba navukiye Igitega je navukiye ahantu bita mu gisuru urahazi nshaka kumenya uwo muhungu aza ngaha gusa nta kindi kintu atakuya subiri mtoto mzuri nakubwiye uko tutaza kuba dushavuye ushanza vimbisha mashavu ile heleni ushayitia huku swe inakuwaje swe namaze gushabura umuntu mu telefona iyo abari byukuri ni ariko yamaze gushaka uruzi umwanya wose tumaze twiga nene yavuze kati swe okay abakunzi wa Kala TV mbonye urusaku ngomba bahe swe mukurikirane bariko baragwana ngo baje kumendinga muri nonzu yawe rega ragende uwo mungu naze bo swe n'umuriro yaheze rega ndayisharge ariko araje we swe naboga nakuya swe wowe umuvuga iyo swe na swe wiki urazi Noraske iyaba ari nka wewe hoze umukobwa utazi akaca avuga yuko usifage werere nzoca ndagushira mu mpimba umva je nenda gufungisha na wewe none je rega ndagufungisha none je nagize amakosa we sawa si wabishide hola swe karibu Salimi wabonye rero ibintu utagwe ivyo sivyo twavuganye okay bakunze ba Kala TV ndabaramukije no munsi rero swe none kuci utekana salama kaka poa meze fresh wamubonye mama yake bakunze ba Kala TV harahiye swe mbona manena naisha unamwona swe oh okay twagiye rero gituma ndaguhamagaye wari warantumye amapire yawe wari warantumye ubutumwa ku mudamu wawe je nagerageje kumuguhuza nawe mademoiselle plutôt madame sorry your husband na mushikanye ndibaza subira muvuze umugabo wawe umushinga naye wawe
ni wari pare cyangwa wari pare cyangwa umurugo uvushora kuvuga ntavyonzi ntavyishinzi jewe iconzi nuko yambwiye kari uri umudamu wiwe ikibazo rero gihari bakunzi bakireza Media TV nibaza aho bari hose ko baba barindiriye kino kiganiro baba bandindiriye ku mwanya Sauda ntwari ko atera induru ngo ntawe uhari ngo ni bongo si ndo huyu Mimi niko hapa kanitizame vizuri nenda kubaza ikibazo kimumeze neza meze neza meze bon ubona ko meze neza je ndinde kuri wewe uri my wife harahi wari kurabihakana ni bongo kutavyemera yo vyemere basi bavyumve yuko yo je ndinde my wife ikivuge mu kirundi navyo umugore wanje madame yo kuva ryari abantu bose bariko baradukurikirana bamubonye umugore wanje naguma mvuga n'uyu yo twavyaranye nubizi yo umwana yitwa gute yitwa Fabienne yo umwana yitwa mbeno rasi umwana wanje yitwa gute yemba yitwa Sharukani okay Fabien jewe oya ndiko ndakubaza umwana wanje yitwa gute yitwa Sharuka yitwa Darka afise izina gicara witwa gute yitwa Sherton none wowe wavuze yitwa nimba ari Fabienne nimba ari Fabienne wumva wowe witwa gute je m'appelle Fabien none nk'umuntu wowe yitwa ngura umugabo vraiment ngenda kubaza ikintu kimwe Fabien bige bintu bikoreye iki ubu rero ugomba nyiyakane n'abantu babibona ugomba werekana ibyo navuze byose karababeshi je ndagusabye je ndiko ndabivuga bukebuke sa ndafise opportunité yo kukwitwarira ahariho hose kwera bige bintu washize kuri Media kuravuga shaka ndakubaza nicaye ikintu cya mbere wiyumviri numuntu yagutumye numuntu yoba yakubwiye reka ndakwereka Sauda je uyu mu brother nje banje kurondera ubwambere noraske banzu rindiri uri mu journaliste ngaje sindagucira mu je ndazi ngitubikora Fabien naje numuntu amamagaye akambwira ngo Sauda ingo jewe noraske afise umwana wiwanje agizuku noshora kuhaza rero nta byinshi wavuga mesha kandi ndamwibarize Cheka ndamwibarize ni Fabien wige bintu wabikore iki Juranzi nubwa mbere ndakubonye kuva mva mu nda ya mama Sauda gushika no munsi nkuze gushika nubwa mbere ndakubonye mu maso ya njuku umunsi wa mbere nakubonye ni gari kiganiro kigiyeko ugira kabiri nakubonye mu kiganiro cejo uno munsi nubwa mbere ndakubonye amaso kuyanda ese ko umugabo twarabyaranye n'abandi ni giki nicaye ikintu cyo bacaragutumye ukaza kuri Media ukavuga yuko je ndi umugore wiwawe ataho ndakuzi ndabigusabye umbwize ni ibiki cagutumye ninde yagutumye ni dili wahawe ndabigusabye tatavuga Sauda ukajaho ukavuga yuko twanditswe ta civil jewe basi erekana urwo rupapuro twandikanye je nawe muri ta civil ukavuga yuko twagize mariage tubana ngo naragwaye mu bitaro ngo waramvugije uragirane ndagusabye byose byerekana okay ngo naragiye mu bitaro ngo naragutereye umwana ni umufise wo waranyitiranije n'umuvyeyi mugenza wawe nimba ufise warigeze kuvyara mukavyara n'uwo mwana yitwa nimba ari Fabienne je wanje twashera no siniyumvira yuko yoba ari we yoze kuri Media akikoze bihereye he kandi no maso akacambye yuko ndi umugore wiwe wapi uranzi jewe bitwa Sauda okay nitwa Sauda nani watazi ko nitwa Sauda izina ryanje rirazwi ni Sauda nyene niryo nyene okay ndi umugore wa izina ryanje ryo mu kirundi gito nitwa gute ndi umugore wa Sauda jewe namaze kubibona ngene bimeze no raska ipare yuko uyu mujama agukunda cyubwo ndabibona mu maso rego umuntu aguko mwarigeze gukunda icyatumye ndabigira bijya basi nababwiza ukuri ndakubwire ukuntu bimeze icyatumye basi ndanagutumako kugira babimenye bijya byarubeshi kugira nanje ndamubone Sauda n'ubu ndamubonye ahubwo naryoye cyane nuko namubona kuma Facebook yani abantu benshi mbona ko bamwandikira ku Facebook nkabona amakomantire bamubwira ko bamukunda nanjye nayishatse kumubwira ko ndamukunda
yo so abimenye amenye ko Fabien amukunda bijya byose navuga ko ari umugore wanje nta si umugore wanje nuko nashaka kumubwira ko ndamukunda please ndeka kunkora yo so ndeka kunkora ko noraske nibitukani so ntunkore ko kwanza umviriza Sauda nibiki nawe umbabariza umutima reka kunkora kuvuga utankorako aragukunda ndagukunda umuntu wari kuza imbere ya kamera ukavuga yuko Sauda ndamukunda aho maramaza ukavuga yuko ngo uje imbere ya kamera uvuga yuko je ndumugore wawe niko numvise amatoza menshi bakubwira ngo boss waragukunda iki byari bigoye imbo nivyo byari bigoye ko ndagushikira none nimba nkundwa na boss yuwe niyo mpamvu nakoresheje iyi system yo kugira ngo basi ndakubone akuronka amaso kuyandi basi ndakuronke mu mutima wanje ntwari kuumviriza abaze kugaragaza urukundo rwa basi hasi basi wenye jewe Sauda jewe uyu kure hasi Sauda ibyo noraske we turahindukana mukanya mutoye chini akisha tuongeye turahindukana mukanya icara ngaha basi Fabien icara ngaha nyimba gukunda wewe nyene nabimbwiye mwambie basi ikare tatoka mwe nyimba ko nende sinhavuze ko nyamukuru gusa nashaka kumubona ndamwaze neza ariko uri kurumva ikiri ku mutima wiwe basi menya Fabien ndibaza wamenye ni twa Fabien we je kuri kamera uvuga ngo juru umugabo wanje ngo twarabyaranye ngo nagutanya umwana bijya nubeshi basi ugira mbone yuko nanje no kutagira imbere kamera ukavuga ko Sauda ndamukunda ukavuga uko nako nabonye byogorana niyo system nabonye yakoresheje system y'abanyamujuni n'abandi ntibari babikoze bakabigira wewe mwishure sindamukunda nivyo bahosha Fabien ngira basimve ngahazi icara nta sinje no gufukamije merci beaucoup yo kubibimbwiye ahubwo ndaryoye cyane yo cara ngaha shamgenge nenda njoo kwanza tumalize kipindi nenda si wa mama hai ingo Fabien mvuye ndakubwiye jewe icambere ndabaye kubona barampenze ukambwira nkakubaza inshuro ijana uri kuvuga ukuri yego ndi kumvuga ukuri ariko urundi ruhande wagize system nziza kugira ngo ushire kuronka umuntu ukunda nta system nziza jeraje strategy yose uyu yari kugenda imbere akaza akakubwira ati noraske ndagusabye umpuze na Sauda cyangwa ndagusabye ndafise ikintu ushobora kumubwira Sauda nivyo ari gukunda ni maka je imbere ya kamera amaramazi none wakari wa muronde wari kumurondera yibaza yarazi mu buryo muronde je nibaza yuko gusa Sauda bon reka tuve mu vy'ibiganiro nibakupe hama muvugane ndabaho umwanya muvugane nibakupe ivyo vy'ibiganiro bazimi kamera bayikupa sohotse ngaha ari kintu cishi naje gukubwira je vraiment ndagukunda Sauda ndagukunda ibyo bimenye kumarizo sosio narakubonye ibintu bikeneye kuja mu kiganiro nibakupe hama obuya muvugane nyimba muvugane mimi tonge noraske naje ngamu nji wawe nje kurondera unyene gusa umunzanire ndamubone n'amaso ikamera iza gukupa je sohotse sinshobora kuguma ngamu no mji wawe kugirana cyanzanye na kironse ndagusabye umwanya basi nta mwanya afise wo kuguma umwanya nta mfise uburego mbabariza umutima ndakubabarize je nawe duhuriye ndakubabariza umutima wawe ubu twahuye niyo mpamvu rero twamenyanye twagizene ashaka kubwira yuko ndagukunda uremera yuko kwaza wakoze amakosa kuri jewe sindabibona ntavyibona ko wakoze amakosa ahubwo ico nakoze kuri jewe ukuri kwahe koko je nawe twanditswe turi umugore n'umugabo bijya byari ububeshi babimenye yuko rwari ububeshi kugira yuko nanje ndakuronke none ko ariko wakoresheje ububeshi umeze kujya kugira undonke niyo nabona niyo system yo wanje nakoresheje niyo wonye yuko rero no kuronka awandose rero n'amahirwe meza ufise namabi nakubwiye ko bitokunda yuko je no vugana na wewe cyangwa haba hari ikintu cyaricyo cyose ano raski ibintu ari nka wewe byifata mu gute jewe bon cyenda herewe je nainzi deje karukuri haje hose nawe uko nibazi kuri kora joking nainzi ko ari umugabo wawe ariko kavutse kagukunda none uri umuntu umugabo arinze akorera mosozi abagukunda so jewe ivyerekeye horasho yawe sinokubwira ngo kundana n'umuntu tamushaka jewe uhari ubwihe uzoshika aka kazi ndagahebe ko kujya imbere ya kamera
bashaka gukunda ari benshi koma hari umunsi nzogaheba ko kujya imbere ya kamera kuko ndakurikirwa n'abahungu ntazi. Sasa Sauda ndakwereka ibintu tukora. Urabona yuko mwarinze muhura. Mu mwanya wese muvugana. No raske sitaki. Sasa je uribuka umunsi wonyine nagutelefone ndiko ndagushwanira. Kunshwanira ni kimwe ariko ku mugenzi wanje wabaye nanje n'ikindi. Ni nkuko nawe wontuma ku wundi muntu nkagenda. Oya numushavurire no. Oh. Numushavurire. Icyabitumye no mutima we wanje. Jiza promano urondera undi mukobwa. Kintu cyo guhanura. Kuri je Sauda nico kunda canke nivyoshika. Canka n'umwanya no kubwira ko no fanda guhana. Nyo nyishuye wanje. Sauda wa umuntu yishurira ngaho nyene banze ugenda uvyumviye. Nawe n'umuntu mu mutima wawe rero. Oya agenda uvyumviye nibaze yuko ndavyumvira mu biki. Ndavyumvira mu biki. Cyambere namwe basi no kubwira ndagusavye imbabazi kubyo navuze byose haya kuri kamera. Ukubabarira nakubabarira umunsi wa mbere mbone byo biganira. Lakini uve basi ngaho mbwiye basi kumuntu. Icoba. Taguha umwanya basi uzogende uyumvire basi. Nta mwanya nkenewe wo mukura. Ndabigusavye. Nuzi kuvuga ni wumva. Ndabigusavye. Nigikunda. Babarira please. Babarira. Anakupenda mwenzako. Mimi nakupenda. Yo. Mimi Fabien. Yo. Nakupenda sasa urakunzwe mwana. Nisikie basi. Mva Fabien iyo umuntu yanse je ndamaze gukunda n'umuntu agukunda abantu benshi. Hari amazi kunyanga n'abamazi kwemera. No. Ariko iyo umuntu yanse. Umva ko ndakubwira. Nanze ndagutuma ko wewe. Kugira mvuge bijya. Waragize amakosa cyane. Samakosa kuri je samakosa. Batwara ko baje inshuro nyinshi. Nayeme. Nashatse kuko no mubona Sauda masomo yandi ndamubwire yuko ndamukunda. Sauda tfanya. Dagi, nje njya mukuru. Dagi. Nakindi kintu numva novuga. Sa? Ukuri uko kwamenyekanye. Hari abantu biyumvira nabi ko nabo narataye umwana wanje, none naragize mariage, none narataye umugabo kuko bwo kuja muri no bintu. Meno kubwira ko Fabien nejo nijo wundi ntuzosubira gukora ikintu nk'ico. Raba izindi nzira ushobora gukoresha cyangwa ukabwiza umukobwa ukuri cyangwa ukaje imbere kamera kabivugisha ukuri meye kutakora ikintu nk'ico. Umva nakubwira icyo umutima wanje umbwiye ko nkora nagirizwa kubikora. Nimba ari ukwica umuntu ashobora kubikora. Kiroro. Kugira ndonke icyo nshaka. Niyo mpamvu nakoze bijya kugira nawe ndakuronke we Sauda. Please ndakubwira ikintu kimwe babyumve nawe ariko baradukurikirana. Vraiment jewe Fabien ndagukunda. I love you. Je t'aime. Sauda urakunzwe mwana. Muraske kazi ntayiheba. Iyo dawe ulitafutaga izokwica sindakubesha. Uyitoa Akazi nzoga hewe. Ko na dawe ulitoa Kenya ngira wayikuye muri Kenya. Niyo mpamvu hari imiti. Muraske nawe reka kumucanga mu mutwe. Uwo muti ni wawumpaye. N'abahungu bose bagomba bagukunda. Noraske. Aka kazi cy'inzoga hagarika. Ndahura n'ingorane zitandukanye. Ibi byose biriko biraca kuri ku ma media Sauda ukuru. Pole dada. Mbabaje vyo. Fabien. Ariko ikiza nuko kuri bakumenye nta kindi nico kintu nyamukuru nari nifuza. Meko bakumenye sawa. Hama Noraske wakoze kumumpamagarira uwo mutipe kama ndavugana nawe jewe kubwanje ndagiye sawa. Sauda. Umvirize ndekuri kuguru kwanje kwanje akaja mubwira ndekuri. Ndakubwira iki? Mbwira basi ikintu kimwe basi kunkunda yuko basi unyemere basi. Ndifuza ko mbere umugore azaza. Okay ndekura. Unavuze ko nabaye umugore wawe twabihebanye. Narabaye umugore wawe twarahebanye byaraheze twavuze. Oya mbwira basi umwanya umwanya mbwire uko yuko uzoba kunkunda mbwira. Oya sino kubesha ngo nzo gukunda. Sawa? Cyo kintu sino kibesha. Noraske mubwira ndekura.
ndekura umvirize ndekura ukuguru kwanje we ndagukunda ariko ugenda umva ko ngenda ikintu ngenda bivuge basi ndekura ukuguru byo byiza sa noraski kandi ibi byose nubigiye ndeka Sauda. Sauda.